Hello my people, bantu banje meze neza. On the mic ni Ezekiel Worshiper, aho tungiye kugaruka ni muri Burundi Kingdom TV, c'est la TV qui fait des bonnes émissions. Twaje n'ikiganiro ngo Burundi Kingdom Love. Rero aherutse twatumiye umutumire adasanzwe El Blanco, umuhinga mu bijanye n'urukundo. Kivuze ngo ikiganiro cyaherutse nahuye na byinshi, novuga yuko amatelefone agumye cana ko inkumi n'imisore babaza bati no kiganiro byagenze gute kunuko. Rero cadufata yuko tugomba kugaruka no muri studio kugira ngo dushobore kongera kuba yagira ibijanye n'urukundo. Reka tungere tumuramutse kumbure amanza tubwire kwameze kuva hano muri studio, hama tubandanye nibikurikira. Kazi bro. Murakoze. Eba manzi metanu kwere musazi. Barakoze umuti. Ndaramukije abakunzi bose ba Burundi Kingdom TV, cyane abantu badukurikiranira hafi, bakurikirana hafi iki kiganiro Burundi Kingdom Love. Ndabwiye ko ndabakunda cyane. Hama novuga ko nezerewe cyane gose bivanye na kijya kiganiro cyambere twakoranye. Hari abantu benshi twahuye mu ibarabara bambya ko kijya kiganiro cyabafashije. Kweli. Baguma bansaba gukora ibindi biganiro. Niyo mpamvu nuno munsi nitavye akamukanya. Kweli. Yego. Merci, ndaza kuba ni nimero z'abantu batanu basho kuba bandondera kugira ngo mushobore kugira ico muba mubafasha muri utu canke n'utundi. Mugabo barabe ntibazobibanyaho kanyije. Oya na cyane mu byo mwemeye kubera ngo ivyo ubwo buhinga bwanyu musanzwe mufise mu buteke kugira ngo mushobore kuba mwofasha imitima ya benshi. Ego nta kibazo nzobafasha. Ego rero nagomba nsa no kugira ko kumbure abari kuba badukurikirana hariho babiri canke batatu canke bane bashoye kuba bambaza kuri ibintu bijanye n'ukuntu umuntu ashobora kuba adafise uburyo agomba gutongoza canke kubarondera uwo bazokubakana, ugasanga birabagora bimwe bita ngo kugira imitoma. Rero ugasanga kumbure aragomba uwo bazokubakana akagomba gukoresha amafaranga, kumbure nta mafaranga afise, aragomba gukoresha ubundi bujanja bwiwe aciye mu bandi, kumbure ntari bubishobore. Rero twagomba kugira ngo mudufashirize abo bantu ndetse beko baranadukurikirana, kumbure n'umuyambaza kino kiganiro niko karyo aronkeyeho atabibwiwe na jewe nk'umuhinga ariko abibwiwe n'umuhinga mu by'urukundo. Kazi bro. Murakoze. Bisigura umuntu yashyize kuvuga pana kudraga nk'uko abasuda cyangwa abapolisi. Bokumva bro baragukorera ko. No, turabizi twese ko abasuda n'abapolisi nta bintu birefu no kuza gusana kupenda na ukunda ubwo nyene twende. Nta bintu by'imyaka 3 imyaka ino bakunye. Hama yansi. Yansi urumva ni too much. Urumva nta rukundo bafise. Reka tubafashe. Nabo nyerengera bazohindura imico. Hama novuga burya hariho ikintu kimwe dora twirengagiza ariko nico gikomeye cyane twari dukwiye guherako mu gutera imitoma. Sukufa kugenda ubwira umukobwa gusa muhuriye mwibarabara ngo ndagukunda umubwira ibiki nibiki. Oya bisaba ikiyago mukicara mukabiganira. Nta muntu numwe adafise imitoma, gusa uburyo ibintu tubivugamo nibyo bitandukanye. Urumva nk'ubu umuntu uraje uramubwira ati ehani Ezekiel example nk'ubu huye n'umudemo ngamubwira ati ndagukunda no kumubwira ati ndagukunda. Urumva ko ari ibintu bitandukanye. Uwambere yakanga nawe yakoresheje akajwi kumvikana bugufi. Novuga nti rero burya ibintu byose bihera mu kiyago. Kurya rendez-vous ya mbere niho ukwiriye kugerageza novuga ko impressiona umugenzi wawe. Sinzi igihe no kivuga mu Kirundi mumbabarire. Ku buryo niyo mwavana aguma kwiyumvira, aguma ashaka ko muguma muganira, ashaka ko musubira guhura. Aho niho bihera. Rero abantu benshi cyo kintu turakirengagiza. Aho hantu rero hariho kode ikomeye cyane kukubera benshi arashobora kuba yarakeneye umwana w'umukobwa kandi umwana w'umukobwa kumbure benshi baradragana ku matelefone, murabizi ku ma réseaux sociaux za WhatsApp na za Facebook, ugasanga nta musi numwe barahura na mape ngo babonane. Ariko bamaze kubonana kivuze ngo bimwe bayaga kumbure canke inyifato bitwaye kuri telefone iyo bahuye ntabwo bigenze kurya. Rero aho hantu tugomba kugira ngo uhabafashirize neza bahumve neza.
ikintu cya mbere no bafasha nuko igihe bahisemo umunsi wo kubonana nuko uwo muhungu yorondera ahantu hatekanye ego bakaganiriraho hama mu kuganira bakaganira akamubwiza ukuri akamubwiza uko ari ntagende kumwemerera ibihinda n'ibidahinda atabyafise kuko no aza kumwemera aza kumukundira ivyo bintu ntaza kumukunda uko ari rero ejo niyasanga atameze uko yamubwiye n'ahandi cabihera yego hama nta nk'akarorero hariho umutipe muri quartier yarakundanye n'umukobwa hama umukobwa aza kumuramutsa araba ntumuvuga izina oya ntamvuga izina hama umukobwa aje kumuramutsa ho kumutwara iwabo aca mutwara kumubanyi hama urazi ko abakobwa bakunda amango nkubitse surprise shire wanje ubundi munsi aca mukubita surprise gushika hahandi yamwereka kari haba asangaho utwana naho urazi utwana ntitubesha yafuma basa hasanga n'umuntu akuze yari kumenya ingene abijengajenga hama tuba twaraca turamufata wa mukobwa mwiza tumutwara iwabo na wa muhungu wa mukobwa acamusanga wa muhungu yicaye ku kadobo ariko aramesa too much ubwo nyene byaciye bihera byaciye amuheba abantu baguma bavuga ngo niyaguhebeye iki yagize iki niyamuhebe kubera iwabo bakenye yamuhevye kubera yamubeshe bon nibaze ko rero mutumire wacu kino kiganiro nibaze ko nk'abana bako baradukurikirana cyane ntabwo ari kibazo cega imisore ni kibazo cega inkumi n'imisore uko bamutemera aho mubaca nk'ubuzima mubayemwo murabona yuko birafise inkwirikizi ndende cyane mu bijanye n'urukundo nimbo mu bitoki umusore nimwakundana mudugane mu bitoki ya bandanye tuyagira kumbure ndetse bavyumviyise kuko bonda bivuze kugira ngo bavyumve neza ko benshi bakunda kudekonera aho hantu bro yego hama ikini naco umuntu aryoherwa n'ikiganiro cawe bivanye n'ivyo umubwira bivuye mu mutima muri mu bwenge atabubeshi burimo niyo mpamvu yamashaka ko muganira yamashaka kumva vyinshi kuri wewe ndetse ashaka kumva n'imigambi yawe aho ushaka gushika ushaka gushikako ivyo uteguye gukora ivyo nivyo bintu bimutiva kumashaka ko mubonana bashaka ko muganira kuri WhatsApp kuri maguma gutelefona akubaza ivyo urimo ibintu nk'ivyo hama ikini naco duhora twirengangiza muri ico kiganiro nuko tudafata umwanya ngo twumvirize ivyo mugenzi wacu ariko aratubwira hari gusanga afise agahinda cyangwa afise umunezero rero mu gihe ufashe umwanya wo kumwumviriza uba uriko ufata n'undi mwanya wo kumwiga no kumenya ingene uza kumuganiriza n'ingene uzomufata muri kazoza nk'umuntu yababaye umuntu yababaye kumva ko yababaye yababajwe n'abandi bahungu urashobora kumubwira ati jewe ivyo bintu vya kera ivyo sishaka kuvyumva no kubimenya voilà aho ndetse nabari abantu ko atwumviriza kumbiri ako kantu hagasubiremo neza uvuze ngo jewe ivyo vya kera naco ndabirabako ico ngiye kuraba ingene tugiye kumera na jena urukundo rwacu tutanga uno munsi ingene ruzogera kora amakosa muri runo rukundo tuzoshwana mugabo nibaza kumbwira ibyaheze iyo hose ndaba siho narindi kubera na jewe ubwanje sinera ibyo nakoze tutari muri kahise urumva bigarutse kibindi dose urumva rero uri kuramwumviriza bituma utagarukana ikiyago ca kera uvuga ivyakazoza nivyo muri uwo munsi no kuri inshuti bakundwa imbere ko tubandanye ikiganiro reka manze mungiri like share and comment kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza no kuri umutumire vy'ukuri ariko arashika ahandi hantu bro babantu rero
iyo muri ko muragira ikiganiro ugasanga muri ko muzana ibintu nyene y'amajambo nyene yayandi bro hari abantu bayago ugasanga ko bazana uburofa mu rukundo bro ntaguciriyemo gutera kuvuga kugira umuntu agukunde azugukunda ngo nikora mbye ati ndagukunda nzoguha ibi utanganyika nzoyiguha ngibombi wanyurizovamo amata ngo nubuki si ibyo hari abantu bakundana batanabwiranye ko bakundana cyane gose bagabisangamo ko babiguyemo ndani barakunda kandi ugasanga barakundana by'ukuri kubera ubwo rukundo rwabo nta kintu barufatiye ko nagitoye ne babandi canke yari gasho gukunda umuntu ugasanga wabuze ukuntu uri kocora erega byose ni ibyo nabwiye mukiyago muri ko mujyaga neza usanga byose usanga wari kocuye apana ko misi yose bamutondi wawe misi yose 18 guteye poudre watijije impuzu wagize iki kugira ngo umwemeze ivyo nta kamaro amani harabaniga kweri bakunda imitizi yose kabisa habaye ko raturabuguri Mike zose attention rero bro nibaze yuko nkuko muri ko murabivuga nibaze yuko na cyane cyane bari ko baratahura kandi burya hajya iyo umuntu akenye mu mutima kivuze ngo nibisho kugaragara inyuma nta mahoro abakenye koko kivuze ngo wobura ibindi byose mu gukagira ya na cyane cyane no kubakizwa abantu bose dusenga Imana tubazi ko baratubwira bati ingabire iruta izindi zose nurukundo rero mwumve yuko umuntu wese ategerezwa kugira umutima w'urukundo apana kugira umutima w'igikoko bon hari naka message ibintu ze ya bitazana ibisayangana ego hama umutumire wacu duse numubaza ikibazo canyuma kumbure n'ikibazo benshi bagize iminsi bakimbaza ndetse ni kibazo gisa n'ikiko kiratera ikibazo kuko benshi basanga bavuze ngo twabivuyemo rero reka murangirize kuri kino kibazo kivuga ngo ugufuha mbega burya ugufuha navyo biri muri bimwe bisa n'intambamye mu bintu bijanye n'urukundo ego gufuhira ubukunda ni ibintu bisanzwe ni ibintu bizwi ni ibintu byerekana ko n'umuntu mukunda mu bisanzwe iyo ukunze umuntu uba ushaka ko muguma muvugana muba muri kumwe muba mutwenga iyo ubonye rero ubundi ariko atwenga n'ubundi akagira iki n'ubundi hariho kakano kuvuga ati ikijya kibanze yari mujya muntu yaba kirimo jewe ivyo ni ibintu bisanzwe ariko hariho n'ikindi kintu sino bitagufuha ahubwo kirarenze gufuha ico kintu coco ni kibi cyane kuko mu nyuma gituma n'urukundo ruhera rutuma ruhera yone ngerageje gusigura ni mu gihe umuntu uwo mukundanye udashaka kuvugana n'ubundi umwanya wose uburiko uramwokipa uboneka ari wowe gusa ushaka ko nta wundi umuntu amuraba haze n'umuntu avuga ati ufise umudemu mwiza mucamugwana urumva avuze ati nagiye kuraba naka aca yiyumvira ibindi urumva abantu nk'abo rero ni ngorane nene nk'ubu nk'ujya muntu wawe usanze namwandikiye aka message vyo gushavuze wamandikiye message aka message ndamuramutsa mwabonye nawe arafuha ko amani majambo havuga mu nyuma arige nshobora kuba ndi mu mwirungu ryinshi nkavuga ati biri gute na cenca nisunze mu gihe bari hutari urabona mu bisanzwe reka turireke ego nshuti bakundwa ku mwanya dufise iki kiganiro tukirangiriza hano kumbure naho ubutaha ejo canke hirya ejo tubandanya tubayagira reka rero umutumire wacu El Branco umuhinga mu bijanye n'urukundo agire aka message ahereje ko abwira abakunzi b'ikiganiro cacu akantu kanyuma nohereza ko abwira ko urukundo ruraryoshe cyane gose umuntu wese ari mu rukundo nibyo turashwana tugashavura ariko iyo biheze turanezerwa umuntu akundanye n'umuntu adakundanye ntibasa no gutambuka ntibatambuka kumwe ndetse nibifatana kumwe no muri quartier yego nobabwira mwese gukundana mugabo mugakundana atabujyaje yego
murakoze. Ya 100% twari muri Burundi Kingdom TV, c'est la TV qui fait des bonnes émissions. On the mic yari Ezekia Worshiper, umutumire wacu nawe mwamwumvise ni El Branco, umuhinga mu vy'urukundo. Rero twizere yuko aho butaha tuzoyaga twongera tuyagira ibikwiriro mubandanye mugira like, share and comment, kivuze ngo iganiro gikwirikira tuzoza twuzuye kweri. Ciao bless. On the mic yari